bene data ntazorishobora, oh ntazorishobora, ntazorishobora. Yesu ashimwe cyane. Subira murambura ibiganza duhane mwaramutse mwese mu izina rya Yesu. Yesu abongera umugisha cyane. Nuko ku izina mwaryumvise nitwa Tarsise Ndabateze. Nuko ndi mupapa ndubatse mfise abana 4. Ndi umukozi w'Imana kuva mu ntara ya Makamba. Nuko mu bubwiriza bwa Omoneri no ku ishuri nkora ku iryo shuri nyene. Yesu abahezagire cyane. Ngiri ubuntu budasanzwe bwo kuba hano mu ngoro y'Imana ikabuye. Naheruka kera cyane. Bwana Yesu asifiwe. Naheruka mu 2004. Wumva ari vuba. Nuko rero ndanezerewe mu mutima kuko nabonye bene data tuzinanye hano n'abakozi b'Imana n'abanyigishije igice nabonye ngaha. Imana bampera umugisha. Yesu ashimwe. Akazi ka misi yose naho ndi umupolisi nkorera ngaha nyene muri intara ahajyanye kuri province muri Gisheyiniki niho nkorera. Yesu abongera umugisha. Yesu abahezagira. Nuko Imana yacu irakoze kandi ndashimiye cyane umubwiriza wanje arongowe n'Imana yumvise ko twozanana hano muri gisagara cy'Ubururi nkayasubira kubona bene data harimo n'abavyeyi mu buryo bw'impwemu bandeze bandamije uduta n'ubuyi nkabangeze ngaha nyene ngeze. Imana bampezagirire. Yesu abahezagire. Dusome amajambo y'Imana muri Zaburi ya 37. Imana yacu ni nziza kandi igira neza. Twarayibonye kandi n'ubu turacyayibona. Iratabara. Bwana Yesu asifiwe. Dusome Zaburi ya 37 ku murongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Havuga ngo nkiri muto none ndashaje ariko sinigeze kubona umugororotsi yagize ntebene da yahebwe canke uruvyaro rwiwe rusegerereza ibyo kurya. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Naya majambo y'Imana Imana yasize mu mutima wanje. Aya majambo y'Imana yavuze umukozi w'Imana Dawidi kandi turabona neza Bibiliya tubwira kandi ratwereka yuko uyu mukozi w'Imana ariko aragera mu zabukuru. Mugabo acaribuka Imana yiwe acayumva yo yibwira bene data nk'uku kumbure aya majambo ariko aratubwira Imana yacu. Yesu ashimwe. Aravuga ngo uhereye nkiri muto none ndashaje ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe canke ngo uruvyaro rwiwe rusegerereze ibyo kurya. Imana yacu nishimwe cyane. Niriganuke rero mwene data ibintu inzira twatanguye yo kugororoka yo kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wacu tukaba turiko turagendera muri ibintu byo kugororoka. Turi muri ibintu byo kugororoka. Nagira ngo ndakubwire ndagutera intege. Gumamwo. Bwana Yesu asifiwe. Gumamwo. Umugororotsi ari hano gumamwo. Kuko ibi bintu byo kugororoka Bibiliya tubwiye neza yuko Imana yacu naho yigeze yibagira umugororotsi. Nkuko twumvise mwene data avuye ngaha. Ego baramutwenga
ariko arondera ukugororoka, baramuvuga amajambo ariko arondera ukugororoka, ariko arafukama asenga Imana. Mugabo Imana yacu si umuntu ngo ibeshe, kandi ndabyumva mu mutima ntakekeranye. Imana yaramuremeshe. Yesu ashimwe cyane. Dawidi rero aca aravuga ku mugororotsi, mwene da, gumamwo shishikara inzira yo kugororoka, kuko Bibiliya tubwiye ku gatwe kawe wewe nyene Imana yacu ntizoguta kandi ntizoguheba. Yesu nashimwe cyane, nta mugororotsi yahebwe. Yesu ashimwe kuba afise abana ndetse n'abatarabaronka n'ugwaruka mu bigumemwo. Ibi bintu bizobatunga kandi bizobatungira n'uruvyaro. Imana yacu nihabwa icyubahiro cyane. Ibintu byo kugororoka bifise imizi miremire, ibintu by'Imana bifise imizi miremire. Nukuvuga n'abana bacu bazoronka, n'abuzukuruza bazoronka. Imana yacu nishimwe cyane. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese, Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Yesu turagushimiye cyane, uragororotse kandi ntawuhanye nawe. Haleluya. Dukomereze Mwami Imana mu kugororoka, uturinde Mwami Imana kwivanga n'isi n'amahanga. Ubuntu bwawe Yesu n'imbabazi zawe she kubana natwe. Urakoze kubyumvise kandi kubikorana mu izina ryawe gera Yesu, amen. Azomererwa neza, azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyanje, mubwire azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe. Dawidi duhereye nkiri muto, none ndashaje, ariko sinigeze kubona umugororotsi yahebwe cyangwa urubyaro rwe busegereza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira akagurana n'abandi. Imana iragemurira umugororotsi, kuri tangemuriye ikindi gihe tangemuriye igipiri kiri mu ifu y'ibigori karanze n'ibiharagi. Ubundi muntu yari yambwiye ngo abo bana bawe bazoja imyangange y'ibitoki. Umenga nteye icumu mu mutima, njamara umunsi ndi imbere y'Imana no kurya sinariye. Mana wibambwiye abana banje bazoja imyangange y'ibitoki. Ikirangemurira iragemura